Lolilo tuheruka wenyene avuga ko atakiri kumwe n'umugore wiwe, ariko tukara mu minsi mike imbere tugiye kumva Lolilo nyene avuga ko Lolilo umugore we afise yibungenze. Niki nakahe kajambo ushikiriza abakunzi b'umuziki ndundi kugira bagitahure neza? Nuvuga ko ivyo uvuga nta preuve bifise, parce que si je navuze ko umugore wanje afise inda, je na postinze ifoto kuri profile yanje, hanyuma nibisanzwe ku gushira ikintu kuri profile ego. Mwaramutse canke mwiriwe kuri wewe mukunzi wa Ndaho TV ubandanya kudukurikirana ku mwanya nawe utaradukurikirana nyaro tugire subscribe kugira ubandanye kudukurikirana nkuko bisanzwe turi muri Zengesi Record tugiye kuroba MC tugiye kuroba Lolilo muzizi wa jiwe Simba cyo kimwe na Aslaya ntibazi ko twahashitse tugiye kwiba makuru menshi ku bwanyu niba dufata mutuvugire cameraman twende David twende twagiye mwamazi kubona twashitse muri Zengesi Record umutumire n'umwe nyene twababwira ndaguhaye mwaramutse Simba. Mwaramutse neza imbere na mbere ndaramukije abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba televiziyo Ndaho TV nkaba ndabaramukije mwaramutse neza na mahoro ego murakoze. Uno musi twakurovye tukorobeye muri Zengesi Record nizere ko ataco bitwaye kugusanga aho uri surprise. Na kibazo vraiment kuri jewe akazi n'akazi nuko twama tuvuga muri Simba Gang turaho one team one dream Simba Gang for life 40 ans de pouvoir turiko turabandanya dukora tuzobandanya dukora jusqu'à ce que tukwize izo 40 ans de pouvoir ego. Turumvise 40 ans de pouvoir muri make abakunzi b'umuziki ndundi babasha kumenya neza ico kintu kumbura kibasigurira bagitahure neza. Tubamenyesha ko twe turacahari ça fait 20 ans ndi mu muziki ndundi nkorera mu Buja Flavor gushika ubunye ndacakora ndacabandanya mvuze 40 ans de pouvoir ça veut dire que nzobandanya ndirimba pendant 40 ans. Nshaka kubamenyesha gusa abafanzi bacu ko tukihari turacabandanya dukora tuvuga ngo twananiwe oya turacahari tuzobandanya tuhari ego muzobandanya muhari. Muri make twohera ikibazo cyambe twogihera aho tugusanze kuko uri umuririmbyi ari muri studio nuko abafite icari karakora uno musi uri muri Zengesi Record kubera iki? Urazi ko ndumuseyo wa Simba Gang uno musi naherekeje Aslayan narashikari mu nzira mugabo turiko turakora indirimbo yiwe urazi yari mu gacerere imisi myinshi mugabo rero agiye kurekura igisasi gidasanzwe igisasi je nyene nacumvise mvuga ego vraiment indirimbo rero ndi ngaha kubwa Aslayan ego. Nimba atari banga CEO wa Simba Gang iyo ndirimbo ya Aslayan yitwa gute? Ni indirimbo nziza cyane yitwa Tekiero ikabizosohoka na video turi ngaha rero kubera bariko baragira mixage urabona ko hageze ko ibikorwa bisohoka. Iyo ndirimbo yiwe nkuko tusanze ari we umaze kuburi kurayikurikirana cyane kumbure bawumvirije byinshi kandi nka mukuru wiwe nko muri legend ubuzi byinshi mu ndirimbo kandi twizere ko umufasha byinshi nibihe bintu bibiri cyangwa bitatu ubona ko wamufashije cyane muri iyo ndirimbo? Sinuvuga ko namufashije byinshi parce que ego nakanenge kabura mu gukora utegerezwa gufashanya mukavanga amayide me Aslayan ni umucuraranze afise impano idasanzwe ashoboye cyane na nico gituma nashizemwe ingufu zanje nyinshi nawe agashiramwo nyinshi gusumba parce que dushaka ko dukorera abafanzi bacu ibintu biryoshe ibintu bifise akanovera ka bien apana ibintu vya rupiga ego. Simba nyuma ko tuza kumenya byinshi twegera uri karakora iyo ndirimbo tumenye byinshi kuri iyo ndirimbo reka tubanze tukubaza ibibazo bimwe abakunzi bawe cyane abakunzi b'umuziki ndundi baba baturungikanye kugira tukubaze babironkera inyishu zivuye kuri wewe. Tugiye n'ikibazo cya mbere mu bibazo tuba twarungikanywe cyane n'abakunzi b'umuziki ndundi turashaka kumenya Lolilo
duheruka wenyene avuga ko atakiri kumwe n'umugore wiwe, ariko tukara mu minsi mike imbere tugiye kumva Lolilo nyene avuga ko Lolilo umugore we afise yibungenze. Niki nakahe kajambo ushikiriza abakunzi b'umuziki ndondi kugira bagitahure neza? Nuvuga ko ivyo uvuga nta preuve bifise, parce que si je navuze ko umugore wanje afise inda, je na postinze ifoto kuri profile yanje, hanyuma nibisanzwe ku gushira ikintu kuri profile ego, ariko yaribungenze afise inda, sukuvuga ngo sigwanje canke ni gwanje, mugabo twaravyaranye dufise umwana kandi ndamwubaha cyane, ndamukunda cyane gusumba n'umugore wanje ego, twagize mariage. Rero c'est pas la peine yo kubivuga cyane ku ma media parce que ni private life yanje. Ariko kamwe gusa nk'umurovyi adaswatinga mbashaka kugushikiriza ivyo narungikanye ntange inyishu nziza, ndashaka kumenya imbanyi ni Lolilo basi. Bon, sino bivugira kuri media parce que ibintu vyose ni toute la vérité n'est pas bonne à dire. Ego bo barindire gusa hari umunsi bazobona realite. Ego Lolilo, nimba nihenze hari ku munsi wa mbere wabonetse mu giteramo kuri Gera Plaza, ni giteramo naragishitsemo nka Ndaho TV twaragishitseho, twabonye ikindi kintu mu muziki ndundi twaheruka kera kumbore kubona, tubona nka Black G, nka Big Fizzo, muri gent nkawe mwakoranye kuva kera agusupportinga agushigikira cyane. Lolilo yavyakiriye gute kurujya munsi? Akuri jewe vraiment naryohewe cyane, ni ikintu kiri special, ikintu novuga ko abacuranzi bubu twamaze kwitahura, tukamenya icari cyo supporting, tukamenya icari cyo blending. Novuga ko kuri twebwe kuba turi kumwe, kuba turi ikintu kimwe, kuba dukorera hamwe n'iterambere ry'igihugu cyacu, na ni bien kubandanya dukora gutyo parce que abadashaka ko dukorana qu'il reste dans leur coin, basigare aho bari binyegeze, mugabo twebwe tubandanya dukora. Ego na ni benshi cyane bambwiye big up naho batari batashize mu giteramo parce que hari huzuye cyane, hari plein idasanzwe, na nico gituma nagize indi concert izoba le 31 kwiraidi, izobera kuri il Magnificat retour Monge en face ya station Mogaz kuri Pomuha. Urumva yo concert izoba ya grave nyene, ni live music, turimba live. Yep. Muzoririmba kuri uwo munsi live music? Ego tuzoririmba live nkuko naririmbye kuri Gera Plaza. Benshi bari bibaza ko ntashoboye kuririmba live music, be ni ibintu biri muri jewe, umuziki narawuvukanye, uri muri jewe, uri mu mutima wanje, uri mu maraso yanje. Novuga ko kuririmbana live, kuririmbana na bands nivyo ngiye gukora. Ndiko ndakora band yanje, zoba ndirimbana nayo ahantu hose kubera turashoboye muri Simba Gang. Yep. Lolilo, turumvise twari dusanzwe tubizi kandi nawe uravyivugiye ko ijya concert, kuvuga ko uravyemeje ko concert hari kandi uzoyitabira, ariko tuba dushaka mbega Lolilo amasezerano yiwe ya concert kenshi yasinyiranira gute n'umuntu no mu boss? Mbega uri muri babandi bari hinusu bakazoriha ayasigaye mu nyuma cyangwe muri hana gute? Tuba dushaka kubimenya. Bwa mbere na mbere je ndumuseyo gusa wa Simba Gang, mugabo sindi mu manager. Je simvugana prix n'umuntu ankeneye, umuntu ankeneye ko dukorana avugana na ba manager banje, nabo murabazi, fise aba manager babiri, fise Brand Smith, nkaba mfise na Amiri Pro. Bavugana na batavuganye na Amiri Pro, bavugana na Brand Smith. Jewe ivyereka mahera sindabizi, je bambwira gusa ufise concert ku munsi naka, nkitegura bakantegurira ngagira ama repetition, hanyuma ngakora igiteramo. Ego Lolilo, turumvise akantu gasa n'inkuru nshasha, ndizera mu bantu benshi ntikizwi cyane, urashizemo twahorohera kuvuga ko ufise manager Brian Smith. Uno munsi turumvisemo izina rya Amiri Pro. Bwira abantu neza batahure ko nawe vy'ukuri asigaye mu manager wawe.
ego Amiri Pro ni manager wanje akaba n'umuproducteur wanje wa audio nguko Brian Smith ni manager wanje akaba umuproducteur wa video novuga ko ego turakorana ni manager wanje arama amakonse aranyereka inzira arankosora ngiza amakosa urumva peace kabisa ndamwemera Amiri Pro ndamwemera Brian Smith anaba manager wanje much respect kwa kazi bari korakora ego bisigura kuno munsi Amiri Pro agiye kugupatanira ikira akazi akagupatanira nubwo yovuga mutange Samir akavyemeza agasinya Lolilo yogenda muri concert nawe yombwira ndirimbe kwa gusa ndaririmba parce que turafise amasezerano turafise inzira tugendera ko n'umanager wanje ndamwuba yego Lolilo turumva ko uno musi muri zengesi ku Gaslion ariko tuba dushaka no kumenya mbega Lolilo nawe akazi kiwe gapanze gute nikihe kintu kiri hafi cyane kumbure karategurira abakunzi b'umuziki ndundi n'abafani wa muri rusanga novuga ko Lolilo abafans banje bose babonye ko Lolilo yari mu gacerere burya intare iryamiye bavuga ko babona kwini kintu gusa kibereye ngaho kitavuga mugabo intare ni intare kandi bamenye ko ivyo ndabateguriye bidasanzwe na ndirimbo mbona ko yozi gasumba indirimbo ngiye kurekura nkuko nama ndabivuga ndababwiye ikintu ndakivuga kivuye ku mutima naje nindi style naje nindi look naje nindi ide idasanzwe apana zijya ide tugendera ko buri munsi rero abafanzi banje hasigaye amasaha gusa na masaha turiko turaharura ndabaha ikintu bisigura ko mu masaha nyene baza kubona ikintu mbega ico kintu nimba atari banga citwa gute nzocumva ni surprise na mu masaha atari menshi vraiment ngiye kurekura ikibombe kidasanzwe gifise ubutumwa bwa ico kintu kizoba gifise amasanamu kizoza n'amasanamu audio video hanyuma nibishasha gusa barindire baza kubona abantu bitegeye ko ari gishinwa canke ko ari amapenzi jewe ndi umurundi ndaririmba ikirundi kandi ni imyaka myinshi maze kwandika nyene indirimbo zidasanzwe naho bamwe bisohora baraguza bakavuga ko nibo banyandikira indirimbo rero ngiye kubahinyuza ndabereke ko intare n'intare ego ngiye kubahinyuza Lolilo tuje mu bundi buzima gato uri umustar kandi uri umustar tuzi cyane nko muri legend tuba dukeneye kumenya byinshi n'iby'inyuma y'umuziki wawe kuko byose biragukurikirana luno munsi kandi ubisubiremo yindi ncuro uno munsi Lolilo yemeza ko afise abana banga Lolilo afise abana bane ego babiri bari hanze muri Angleterre babiri nabo bakaba bari ngaha nanje nuvuga ko ndakunda abana banje cyane ariko turashaka kumenya mbega umwana wa Lolilo wa mbere afise imyaka ingahe muzobibona kandi ndazi ko mubizi si ngombwa ngo ndabishire mu bugaragaro ndabishire kuri media no ni vie privée yanje ariko Lolilo nk'umurovyi atigera swatinga ndashaka kubaza utubazo kumbura akabazo ka mutarigera ubazwa kuva ukora ibiganiro kuvuca kuri media zose nturigera ubazwa ico kibazo no musi je ngo ndakibaza uri ready kucishura ndakumva ndashaka kumenya amatariki y'abana bane ba Lolilo bagiye baravukira ko namezi bavukiye byose nshobora kubikubwira parce que namanze kukubwira ko ne vie privée yanje sino shira abana banje mu danger canke famille yanje mu danger si vyiza kuvugira kuma media ibintu bya gutyo ni vie privée yanje Lolilo tunde kapera na disque dire ucumbwira impamvu yo ndirimbo yasohotse ico gihe Gwino mami umozu umutima disque dire y'ubutima bwanje sino guta sino kwihakana disque dire y'ubutima bwanje iyo ndirimbo yasohotse ku bwandi ico gihe ni indirimbo nakoze nayisohoye kubera kopine wanje niwe yamfashije ico gihe nari perdi mugabo yafashije mu byinshi n'ubunyara cyamfasha mu byinshi navuga ko nayisohoye kubera
Loliane ego madamu wawe madame nyina w'abana ba Lolilo ego Lolilo turashaka kumenya ikindi kintu kuri wewe turazi kuri muri agent kandi ukora neza mu myaka 5 imbere Lolilo abona ko azoba ari hehe nuvuga ko sindi umufilosofe cyangwa imana cyangwa umuntu abona nuvuga ko kuri je ivyumviro vyanje ndiko ndaja mu indi ntambwe ndakuze ndumupapa mfise abana baza ko mu yo myaka 5 uvuga abana banje bazoba baririmba abana banje bazoba bari bafise place nini mu muziki mu Burundi Lolilo abasani batatu uvuga ati abaririmbye jewe uko bari kose ndemera ko babizi bashobora kuza inyuma yanje canke imbere yanje nuko namabwira abacuranzi bo mu Burundi dufise impano zidasanzwe nuvuga ko abacuranzi baririmba bien bose bararirimba bien sino bavuga amazina ngo ndabadondagure bose mugabo bose bakora bien bose bakora umuti mugabo ndabarespecta cyane muri byo bakora bashizemo ingufu hariho aba legend barimwo n'aba upcoming bose bakora bien navuga ko umucuraranzi ubunye nemera cyane afise ingufu nyinshi zidasanzwe Aslan afise ingufu zidasanzwe nico gituma namutoye ndi kumwe nawe sino murekura gushikaho ashika mu indi ntambwe vraiment Aslan much respect. Lolilo abavuga ko impamvu Lolilo adashaka gusubira muri WCB cyangwa gukorana n'umwe mu bagenzi biwe muri WCB CEO wa WCB azuki izina rya Diamond Platnumz ngo nuko asigaye amutinya ngo kubera ko ngo akoresha ibintu by'ibishetani ukuntu wowe bivuga kwiki je sindabizi ivyo bintu hano majambo y'abantu bavuga me sindabizi ko afise imiti umurondere mu mubazi parce que jewe ndamuzi nk'umugenzi kandi nk'umuntu yamfashije n'ubunya aracamfasha ndamurespecta Lolilo nkubaza kantu biramaze gushika Lolilo mu myaka muri yo myaka 20 ari mu rugamba biramaze gushika akaja ku bapfumu ivyo bizofa bishitse kubera mfise umupfumu aruta abapfumu bose bo kwisi Imana nama ndabivuga buri munsi Imana ndayemera cyane kandi Imana inyereka inzira iyo nzira y'Imana ni inzira idashira n'ubuzima budashira ni vyose ego naco gituma ndayemera cyane abariko bavuga ngo Baba Shebe Jemfis uko maze kumva umumbwira uko yitwa kuri wewe muri Simba Gang icajeje ndakizi ariko abakunzi nibo tuba dukorera ibi byose nabo bantu commentaire zabo nizo tuba dukeneye cyane tukazishira ku mugaragaro bakamenya ukuri abavuga ko Baba Shebe ngo ashobora kuba ari umuganga wawe bo babwira iki Baba Shebe ni umudirecteur wa Simba Gang ni umuntu akunda cyane Lolilo ni umuntu twavuye kure nawe Lolilo nibagira umuntu bakoranye nibagira aho avuye na nico gituma mvuga ko Baba Shebe ni mu directeur wa Simba Gang ego umwese afise post ya yiwe ego rero abavuga ivyo wonye sizi ivyo barimo vraiment ego turakunze kubona rezo sociaux zawe nka Instagram na page yawe kenshi bishobora kumara imisi bitariko biraboneka ko ibikogwa ariko abafana bakavuga ati uyu muntu nibiki ko ataduha inkuru ku mwanya bihora bigenda gute cyangwa nigikuri kurakora kugira ubikure mu nzira yonye ni caractère ya Simba cange y'intare burya intare hariho amakaraktere ayikarakteriza nshobora kumenya byose vyayo ni intare iri fier nkuko imeze intare irakunda kunyegeza ibintu vyayo kugira ikora ikintu iragikora directement na nico gituma je banyise ntare ni intare nzosigara ni intare mushobora kumenya ibintu vyanje byose twari kumwe na Lolilo nkuko mwayibone twari muri Zenges Record wewe utaragira subscribe bandanya kugira subscribe ndashimira wo maze kuyigira kuri micro mwari kumwe na MC Andy kuri kamera turi kumwe na David umutumire ya Lolilo Simba tumusaze muri Zenges Record yatubwiye byinshi mwabyiboneye gira subscribe gira like share na comment kuri channel ya YouTube ya Ndaho TV
MC Andy ari kumwe namwe kubaryohera weze.